Amakuru avuga amateka ya Shetani uwo bita Luciferi. Muri aya makuru turaza kubabwira ivyamuranze, ico yazize kugira akorogwe mw'isi, kuko benshi bavuga ko yagomvye kuringanira n'Imana ariko ntibavuga uburyo yaringaniye nayo. Ikindi turaza kubabwira amazina y'abadayimoni indwi bakorera Shetani, twongere tubabwire ibikomangoma 4 by'ikuzimu. Mu kurangiza turaza kubabwira inyigisho zitanu ziri muri iyi nkuru twabateguriye. Ndongeye kubaha ikaze kuri mikro, muri kumwe na Irankunda Ado Desire Kaze. Mu kigiriki ca kera Shetani ariwe Diabolos risobanura utandukanya canke kumaramazanya. Mu Giheburayo Satani bisobanura umwansi canke umurezi, ni kuvuga uwuturega. Mw'isezerano rya Tanake canke mw'isezerano rya kera Satani ni izina ryinshi rivugwa cane. Luciferi ni irindi zina rizwi nka Sekibi, risobanura inyenyeri yo mu gitondo canke uwuzana umuco. Iri zina ryerekeza ku kuba Sekibi ari umumarayika yavuye mw'ijuru akaza kw'isi. Umudayimoni canke umubisha ni ayandi mazina bakunze kwita Satani, nubwo atemewe neza. Berekana imigambi yiwe mibi kubizera. Bibaho kandi ko Sekibi yitwa igikoko, yerekezwa ku bikoko vyinshi vyerekana ugukara n'ubuhinga ndetse n'amayeri. Twovuga inzoka, intare, igisato n'ibindi. Ijambo Satani rikomoka he? Yataziriwe nka Diabolus ya Gikristo y'Ikiratina, bisigura umwuka mubi. Ukomoka kuri Diabolos yo mu Bugiriki, rifise ibisobanuro bimwe mu Kigiriki ca kera, bisigura kumaramazanya. Rimwe na rimwe yandikwa nka Sekibi kandi agafatwa nk'izina rikwiye, kandi nanone yitwa Luciferi canke Satani muri Bibiliya, hamwe na Iblis muri Korani. Satani yirukanywe mw'ijuru arungikwa kw'isi. Akunze kumenyekana nk'inzoka yo muri Jardin ya Edeni. Ibigeragezo yagiriye Adamu na Eva vyatumye habaho inyigisho zibiri za Gikristo: icaha ndemanwa no gucungurwa muri Yesu Kristo. Yamenyekanye kandi nk'uwagiriza Yobu, uwagerageje ubutumwa bwiza. Leviatani ni kiyoka kivugwa mu gitabo c'ibyahishuwe. Sekibi mu Bukristo bakunze gusobanura ko ari umumarayika akomeye yigometse ku Mana. Ibyiyumviro bya Gikristo vyerekana uruhare rw'abadayimoni nk'inzoka, kuko inkuru yo mw'itanguriro ibigaragaza. Ni kubw'ikosa ry'iyi nzoka amayeri menshi ishukashuka Eva ikoresheje amajambo mu guhenda abubakanye ba mbere, baca bakwega umuvumo w'Imana kandi birukanywe muri Edeni. Abadayimoni indwi ni bande? Abatware b'ikuzimu. Abaganwa indwi b'ikuzimu ni Mamoni, Azazel, Bilzebube, Asmode, Belfegor, Dispater na Mephistopher. Abandi badayimoni canke imyizerere bavuga ko hari ibikomangoma 9, abandi bakavuga abadayimoni indwi. Ninde yaremye abadayimoni? Ibiremwa by'abadayimoni, abakozi canke ibice byoroheje vy'ikibi, akenshi vyaremwe n'Imana canke bigakomoka kuri byo nyene, cane cane ku bakundanye ba Anaki. Ane bisigura ijuru, Naki isigura isi, bishimangira kuba hafi y'inkomezi. Satani avuga ururimi ruhe? Ururimi rwa Sekibi ni ururimi rw'urufondano rwakozwe na Hector Berlioz kuri opera yiwe La Dimension de Faust, ururimi rukoreshwa muri Pandemonium kurangiza igice ca kane. Ururimi
birashoboka ko rudafise insiguro kandi rugarukira ku ruhererekane rw'amajwi. Umwami w'abadayimoni ninde? Pazuz mu burasirazuba bwo hagati hashize imyaka igera ku 3,000 kugira ngo birinde kugwara canke gukiza indwara. Abanya-Mesopotamiya barasenze maze bahamagara Pazuz umwami w'abadayimoni. Igice cya kabiri c'igikoko, igice c'abantu bafise umutwe w'imbwa, umubiri ufukishijwe umunzane, amababa manini kandi kiratonoma nk'intare. Ni ubuhe bubasha bw'abadayimoni? Abadayimoni ni ibintu bifise ubushobozi bwo gutunga abantu batabiherewe uburenganzira. Imiterere yabyo nyayo igaragara nk'umwotsi wirabura mwinshi wo hanze ya host. Bafise inkomezi za telekinetike n'inkomezi zongerewe izindi nkomezi. Abaganwa bane b'ikuzimu ni bande? Ibikomangoma 4 ni Lusiferi, Leviatani, Satani na Beliyare. Lusiferi yari umwe mu bamarayika bakunda Imana, ariko yarigometse atanguza intambara ku Mana muri paradizo. Kuki Imana itakuyeho Satani? Kubaho kw'ikibi ntabwo biva ku Mana, ni ingaruka z'umwidegembyo w'abamarayika n'abantu. Satani ni umumarayika w'inkomezi. Ariko mu gitabo ca Yobu, igitabo cyo mu isezerano rya kera, niho Satani ashigwa mu mwanya mu buryo bw'ikigereranyo. Iyo Imana ishimye imico ya Yobu, umuntu w'inyankamugayo no kuba umukiranutsi, Imana ibwira Satani ati, wabonye umukiranutsi wanje Yobu? Nta muntu ameze nkawe kw'isi, atagira agasembwa, umukiranutsi atinya Imana kandi yirinda ikibi. Satani yasubije Uhoraho ati, ese Yobu atinya Imana? Ntabwo wamuzengurutse nk'uruzitiro, inzu yiwe n'ibintu byose afise? Wahaye umugisha ibikorwa by'amaboko yiwe, ariko kora ku bintu byose atunze, uzorebe ko atazogutuka mu maso yawe. Ubwa mbere dushobora gutangazwa nuko Imana na Satani baganira. Turabona Satani ari kure yo kuba umuganwa w'umwijima, ashushanywa nk'umuntu mubi. Mu isezerano rya kera ni umuntu w'umutima ukomantaye avuguruza Imana. Mu isezerano risha uruhare rwa Satani rurahinduka cane kandi ahinduka umwansi nyawe mu bwami bw'Imana. Satani akiri mu ijuru yoba yazize iki kugira akorogwe? Benshi bavuga ko Shetani yagombye kuringanira n'Imana bituma Imana imukorora, ariko ntibasigura uko kuringanira n'Imana uko ariko. Bose bagarukira aho nyene, ariko ubushakashatsi bwakozwe buragaragaza ico Imana na Shetani bapfuye. Shetani yari umumarayika akomeye cyane mu ijuru kandi yegereye Imana. Yari mu bayobora umugwi utari muto w'amarayika. Ikindi Imana yamuremanye ubushobozi, yari umuhinga cyane mu bijanye n'impano yo kuririmba. Igihe kimwe Imana itegura umugambi wo kurema umuntu wa mbere mu isi. Yari kumwe n'uwo Lusiferi. Imana imanukana na Shetani mu isi kurema umuntu. Bahageze baramubumba neza, aba ikibumbano ciza cane kibereye ijisho. Bahejeje ico kibumbano bagisiga aho mwitongo, basubira mwijuru. Bageze mwijuru, Shetani aho kugira ibanga no kuguma ku ruhande rw'Imana, agishika gusa yahise ashinga irigara mwijuru, akoranya abamarayika hafi nka bose, atangura kubabwira ingene ahambaye ko avuye mu isi kurema umuntu, ariko azosubirayo agiye kumushiramwo impwemu kugira agire ubuzima. Abamarayika baramuhaririza ko atabyo yoshobora. Imana yoyo kubera ko ibona kure, yari imaze kumenya ibihuha Shetani ariko aravuga mwijuru. Imana yaciye igaruka yonyene iri kumwe na Jambo ariwe Yesu hamwe na mpwemu yera. Ca kibumbano Imana igihumekeramwo impwemu gica gitangura kugira ubuzima. Icari ikibumbano gicika umuntu. Haheze imisi Shetani akivuga ibihuha ko yaremye umuntu,
ariko abamarayika bakamuhaririza. Byakabereye kera Shetani abwira bamwe bamuhaririza ati ingo tuje mu isi ndabereke. Aho hose yashaka kubemeza. Baramanuka bashitse muri rya tongo Shetani yasanze umuntu ariko aragendagenda. Buno nyene abamarayika bari kumwe baca barabona ko atari we yaremye umuntu, kuko wewe yarazi ko asanga umuntu akiri ikibumbano, ariko acasanga n'umuntu yigendera. Basubiye mu ijoro bashitseyo Shetani aramaramara mwirigara ntiyasubira kuryogora. Atangura akajagari ko kwigomeka apinga amategeko y'Imana. Imana icihamagaza abasirikare bagwanye Shetani. Shetani rero yarasanzwe afise abamarayika bamuyoboka, kuko yarafise umugwi w'abamarayika atwara bivanye n'akazi bari bajejwe mu ijuru, hamwe n'abandi twokwita ibirumirahabiri bayoboka Imana, ariko na Shetani bakamwemera nk'umuntu afise ubushobozi budasanzwe. Abamuyoboka baciye baza kumufasha kugwanya abo bamarayika b'abasirikare. Babandi nabo b'ibirumirahabiri bagumye barorera agafilme, kuko bobo bari biteze kuja ku ruhande ruza gutsinda. Byakabereye kera intambara yabaye inkundura. Imana yasamika ijuru hafi yaho ingabo za Shetani na Shetani bahagaze, baca barakoroka. Babandi nabo bantaho negamiye, kuko Imana yoyo yareba mu mitima yabo, nabo nyene ica irabakorora. Bobo ntibigeze bagera hasi, bagumye mu kirere bayerera, kuko atamushefu bakorotse bafise. Yaba Shetani ntiyabatwaye, kuko nta rugamba bamufashije. Baciye baguma mu kirere bayerera. Soma Abanyefeso igice ca 6 ku murongo wa 16. Kuko abo tunigana atari inyama n'amaraso, ariko tunigana n'abakuru n'abafise ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Urumva ko mu gitabo c'Abanyefeso igice ca 6 ku murongo wa 12 havuga imigwi myinshi itandukanye yabo tunigana. Muri iyo migwi myinshi ivugwamwo mwumvise yuko harimwo n'impwemu mbi z'ahantu ho mw'ijuru. Ariko nubwo biruko abo bamarayika bayerera mu kirere barakora, kandi bobo bakorera cane cane mu bitangaza. Nibo bakunda kuzana inyishu zihuta bivanye n'amasengesho umuntu aba yasenze asaba Imana. Bobo baca banyaruka gutanga inyishu ya fotokopi y'ibyo wasenze usaba. Niyo mpamvu mukwiriye kuba hange mukaba maso. Abavugishwa b'ibinyoma bakoreshwa n'izo mpwemu. Babandi basenga amasengesho ntaduge, abo bamarayika bo mu kirere nibo bayafata. Nubwo biruko mu nyuma bagiye kugiranira partenariya hamwe na Shetani mu gukorera hamwe, ariko badategekwa na Shetani. Shetani rero yakorowe nyuma y'iremwa. Hari haheze imyaka itari mike umuntu abayeho mw'isi. Inyigisho dukura muri iyi nkuru: Imana yarirahiye ko icubahiro cayo ko ata muntu n'umwe azociyitirira. Niyo mpamvu abantu bose bagiye biyemera bagatesha agaciro ibikorwa Imana yakoze, bakavyitirira, bagiye bahura n'ingaruka mbi cane. Soma igitabo ca Daniyeli igice ca 4 ku murongo wa 28 kugeza ku 37. Umwami Nebukadineza yishira hejuru, yikubita mu gikiriza, avuga ko akomeye, ngo Babuloni niwe yayubatse. Ivyakurikiye Imana yamucishije bugufi, aja kurisha mu ishamba nk'inka. Umwami Nebukadineza nawe nyene yagize ibirori, azimana abashitsi akoresheje ibikombe vy'Uhoraho. Ivyakurikiye mwaravyumvise. Ushobora kubisoma mu gitabo ca Daniyeli igice ca 5 ku murongo wa 13 kugeza ku 31. Inyigisho igira 3: nka twebwe abiki gihe hari ibidushikira biturutse mu kwiyitirira ibikorwa Imana yakoze, tukerekana ko dukomeye, aho guha Imana yabikoze icubahiro, akaba ari twebwe twipendekeza. Inyigisho igira 4: mu kurema Imana ntabwo yaremye umuntu
umunsi umwe nk'uko benshi babyigisha ko Imana yaremye umuntu ku munsi wa gatandatu. Mutandukanye umunsi wa gatandatu n'umunsi ugira gatandatu. Imana yaremye umuntu ku munsi ugira gatandatu. Insiguro yumvikana nk'ubu jewe kuva mvuka ntaranywa inzoga bigashika umunsi umwe nkayinywa, hama hagacamwo imyaka irenga hafi 10. Ako n'akarorero ntanze kugira mutahure ino nyigisho. Hama nkasubira kunywa inzoga kandi haheze imyaka 5 ntarasubira kuzinywa. Umuntu agacaza akambaza ati usigaye unywa inzoga? Ndashobora guca ndamwishura ati uyu n'umunsi ugira kabiri nyweye inzoga. Ntabwo rero bica bisigura ko ejo hahise n'uyu munsi ko ariho nanyweye inzoga. Haracamwo ibihe ariko igikorwa ukigarutse ko aba ari umunsi ugira kabiri. N'Imana yaremye umuntu ku munsi ugira gatandatu. Haraciyemwo imisi itari mike. Ikigwa ca gatanu, ikindi c'inkoramutima, Adamu yaremwe ku munsi ugira gatandatu, hanyuma arabaho. Imana imuha ububasha bwo kwita amazina ibikoko byose, arabyita amazina, ariko ntiyabonamwo igikoko biberanye bobana. Mu nyuma Imana irabona irungu rya Adamu, ica yigira imigambi yo kumuremera umufasha bikwiranye. Adamu Imana yamusinzirije ubutikoma, ntituzi iminsi yamaze muri koma. Mu nyuma yikanguye abona Eva. Ikibazo ko bavuga ko Imana yaremye mu minsi 6 ku munsi ugira 7 ikaruhuka, Eva yaremwe ryari? Ku munsi ugira gatandatu? Oya sivyo, haraciyemwo imisi. Ibaze nawe, ku munsi ugira gatandatu Imana yari kurema Adamu, ubwo nyene igaca imubwira ngo tazira ibikoko amazina. Ubwo nyene Adamu agaca aheza kuvyita amazina. Kuri uwo munsi nyene ugira gatandatu, umunsi utarahera agaca abura igikoko bakwiranye. Ubwo nyene Adamu agaca agira irungu. Ubwo nyene Imana igaca ibona irungu Adamu afise. Mbe umuntu agira irungu ryari? Umuntu agira irungu iyo ivyo akora vyaheze. Adamu yagize irungu akazi ko kwita ibikoko gaheze. Hama ubwo nyene kuri uwo munsi nyene Imana igaca isinziriza Adamu mu kanya gato butarira. Eva akaba nawe arabayeho ku munsi ugira gatandatu. Nubwo noba ndumukeha bwenge jewe ivyo ntawo bimbwira ngo ndavyemere ko byakozwe ku munsi umwe. Inyigisho nshatse kubaha ivuga ko Imana yaremye ibiri ku isi imyaka 600, hama mu myaka 1000 yayigizemwo akaruhuko. Shetani yakorowe haheze imyaka 600 Imana ihejeje kurema abantu n'ibintu byo ku isi. Imana yaruhutse imaze kwikura ko Shetani imukororeye mu isi. Uko niko kuri umuntu wigishwa isabato bafatiye kwiremwa azobabaze umunsi Eva yaremeweko. Isabato twokwemeza ni y'Abisirayeli, ariko nayo si y'abanyamahanga, yareba Abisirayeli gusa kuko nibo bariko barava muri Egiputa, bategezwa kuruhuka kuko urugendo rwabo rwari rurerure. Izo nizo nyigisho twatororokanije, ariko kuva mu kinyenjana ca 14 Satani yarashinze imizi yo gukora ibibi mu isi. Imico mibi ya Satani n'ibibi byaragaragaye cyane. Yakunze kugaragara mu bishushanyo nk'ishusho ifise amahembe n'umubiri w'impene, rimwe na rimwe nk'amaguru y'inkoko canke akayabu. Yagaragajwe kandi ko afise igikoresho cakoreshejwe mu muriro utazima mu kubabaza abavumwe canke inyabutatu. Gikomoka kuri kimwe mu biranga regariya y'Imana, Poseidon. Rimwe na rimwe Sekibi agereranywa no kugira isura umubiri wose nko mu gushushanya amasezerano ya Sekibi. Kwerekana Sekibi bifukishije ibisebe, inkovu, umushatsi w'ibikoko. Nta na hamwe muri ayo mashusho asa nkaho ashingiye ku nyandiko za Bibiliya, kubera ko isura ya Satani
itigeze isobanurwa muri Bibiliya canke ikindi gitabo c'irindi dini isobanure isura ya Satani. Ahubwo iyi shusho bigaragara ko ishingiye ku mana z'abapagani nk'imana z'amahembe nka Pani, Cernunnos, Moloch, Selene na Dionysus. Ihuriweko n'amadini menshi y'abapagani. Isafuriya isa cane na Satani wo mu kinyejana ca gatanu. Ishingiro rya Baphomet agaragara mu gitabo ca Eliphas Levi co mu 1854. Dogma n'umuhango w'ubumaji bukomeye, ndetse na Satani bamwe bakoresha Baphomet nk'igishusho ca Satani mu migenzo ya Satani. Byaravuzwe ko iyi shusho yatoranijwe mu buryo bwihariye kugira ngo isuzugure Imana. Reka tubashimire mwebwe mwese mwaduteze yompi, tubahamagarira kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu. Nimba iyi nkuru mwipfuza kuyisangiza abandi, fyonda kuri partage uyisangize abandi. Ukaba utarafyonda kuri sabone, muhafyonde kugira mwame mushikirwa n'ibiganiro bishasha tubategurira. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire, naho butaha mu bindi biganiro byacu.